rugendo rwamushikanye mu ntara ya Rumonge kuva kw'igenekerezo rya 3 gushika ku rya 5 Ruheshi uno mwaka, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA arongoye Inama Nkenguzamateka yarifadikanije n'abenegihugu bo muri komine n'intara ya Rumonge kw'igenekerezo rya 4 Ruheshi mu bikorwa vyo kubaka ibirasi bibiri vy'ishure ryisumbuye rya komine ry'Imutambara. Ivyo bikorwa bikaba vyari bigizwe no kuvanga ibeto yo gukoresha mu gusasa amabuye hasi muri ivyo birasi, arivyo bita mu rurimi rw'igifaransa pavement. Umukuru w'Inama Nkenguzamateka akaba yaraherekejwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Rumonge, buramatari w'intara Consolateur NITUNGA, abajejwe intwaro n'imvukira z'iyo ntara. Mw'ijambo ryashikirijwe na Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA ivyo bikorwa birangiye, yabanje guhumuriza abanyarumonge ku vy'umuzibukiro w'ibigazi bitari vyatunganijwe neza, kumushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi agiye kuvyitwararika, ico kibazo kikaronka inyishu ibereye. Yaciye yibutsa ko kuno kwezi kwa Ruheshi ari uko kwibuka no kuzirikanira ry'i twasigiwe n'umuhisi yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA, na cane cane kubijanye n'ibikorwa rusangi vyo kwiteza imbere. Mu kwezi kwa gatandatu no kwezi twibukamwo sogokuru Petero NKURUNZIZA, na cane cane kwiragi yadusigiye ryo gukunda igihugu. Muri vyinshi mu maragi yadusigiye harimwo ibikorwa rusangi, ibikorwa vy'iterambere rusangi. Musubije amaso inyuma mukaraba musanga kuva 2005 hubatswe ibikorwa vyinshi cyane biciye mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Amashure menshi yarubatswe, ibitaro birubakwa, dukoramwo ibikorwa vyinshi cyane vyo kwiteza imbere. Iryo ni iragi ryiza rero, iragi iryo kwiteza imbere, gukunda igihugu, tugatahura yuko igihugu ni gwacu. Igihugu ni gwacu kandi nta bandi bo kugiteza imbere, ni twebwe nyene. Mu kugiteza imbere rero igihugu tugiha amaboko, tukagiha n'umutima, kugira ngo indongozi zacu zitugiye imbere zikaduhamagarira ibikorwa nka mwene ibi, twese tuze ntagire numwe yigira sindabibazwa. Nimba vy'ukuri tugomba guha iteka umuhizi wacu Petero NKURUNZIZA, tuza twame twitabirira ibikorwa vy'iterambere rusangi. Kandi ibikorwa vy'iterambere rusangi sukuponda gusisima tukubaka amashure, kira noneho nkamwe bwe mwegereye ikiyaga, erega murashobora gukora ibikorwa vy'iterambere ku kiyaga kugira ngo mugisukure, hanyuma kakaboga mukunda gashobore kugwira, mukavuga muti ku munsi wa gatandatu tuzogenda dusibure ikiyaga cyacu Tanganyika. Ivyo ntibisaba isima, ariko bisaba wa mutima wo gukunda igihugu cyacu, za nguvu Imana yaduha, tukavuga duti uno munsi muntu wese uzikuru umunyarumonge ingo tugende ku kiyaga tugisibure, dukuremwe ubucafu, tugirene kugira ngo umwimbu w'amafi usubire kandi wongerekane. Ivyo nibikorwa by'iterambere rusangi. Twagure ico gikorwa, ico twita iterambere rusangi. Mbega amabarabara yacu aduhuza mu makomine atandukanye ameze gute? Mbega nitwofata umunsi tukavuga duti uyu wa gatandatu kuno kwezi tuguhariye gusibura amabarabara kugira ngo nanone bigende neza. Ivyo byose nibikorwa by'iterambere rusangi. Hari igihe tuguma twibaza ngo leta izoza ryari? Erega leta ni jewe nawe. Leta n'abana igihugu bose nibo bagize leta. Urumva rero muri leta nawe urimwo. Nico gituma bya bindi bya kera byo kuvuga ngo turindire leta ngo izoze itwubakire, ivyo dukwiye kuvavanwa n'iyo ngeso. Leta ni jewe na wewe. Reka dukore ivyo dushobora twebwe kugira ngo ibindi biturengeye abaturongoye babishikane imbere. Mugabo twebwe aho tugeza dukore ivyo dushoboye.
mu mpanuro yashikirije abari bitavye ivyo bikorwa rusangi n'abarundi muri rusangi, umukuru w'Inama Nkenguzamateka yabahamagariye gukunda igihugu, kugiteza imbere no guteramira amahoro n'umutekano. Yahanuye abanyarumonge guhungabunga neza imiryango no kuyiteza imbere hamwe no kubandanya bikingirikiza coronavirus. Dukunda igihugu cacu, tugiteza imbere, duteramira amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano ni ibikorwa vya buri munsi, ni igikorwa twamizako kuko abansi bobo bama bahari, ariko ntihagire n'umwe yigira sindabibazwa. Igikorwa cy'umutekano ntitwokirekera gusaba bambaye umwambaro, ntavyo boshobora, hari bonyene gutakaza igihugu, ubutakaje vyose. Nta hantu heza habaho ngo muhira iwanyu, ntahariho. Nawe buri hanze ukaba ufise amatungo ameze gute, utari iwanyu mu gihugu cakwibarutse, uguma witwa umunyamahanga. Nico gituma barundi bene wacu dukwiye gukunda igihugu cacu, tugikunde. Mu kigikunda rero tugishigikiza ibikorwa, tukagiha umutima wacu n'inguvu zacu kugira ngo tucubake, tugiteze imbere. Nta bandi bazoza kubaka igihugu cacu atari twebwe nyene, nta bandi. Ko turiko turibuka sogokuru, hari ijambo yavuze ngo Murundi uri kurakora iki kugira ngo niwagenda uzosige izina, basi bakwibukire ko uriko ukora iki kugira ngo igihugu cakwibarutse ugiteze imbere. Iryo niragira ikomeye cyane. Buri muntu wese akwiye kwiyumvira, mbega jewe nokora iki mu vy'Imana yampaye, mu maboko, ubwenge Imana yampaye, no bukoresha gute kugira ngo nterere umuganda mu kubaka igihugu canyibarutse, kugira ngo ejo aho bukera naho nogenda abana bazobasigaye tuze tubasigire igihugu ciza, cubatse neza, gisa neza, hanyuma nabo baze bagisigire abandi cubakitse neza. Cyo ni ikintu gikomeye cyane bavukanye dukwiye kugenderako.